bakunzi ba JCTV, iki ni kiganiro ugwaruka mu iterambere. Ikiganiro ca mbere dukoze uno mwaka muri uno mwaka mushasha, umwaka w'ibihumbi 2024. Tukaba dutanguranye umwaka mushasha umutumire s'ubwa mbere atugendera kuri televiziyo yacu ya JCTV. Ubu n'ubugira kabiri ari mu bigo vyacu vya JCTV. Dusubire tuguha ikaze mutumire. Murakoze cyane kwikaze muduhaye. Ego ubushize mwaje muserukira ishirahamwe canke koperative Kobani. Mbega uno musi ho muje ariko muserukira canke mutuzana ibindi? Ego murakoze. Ubuheruka naje serukira koperative Kobani isanzwe ikora mu ntara ya Gitega muri komine ya Giheta ku mutumba wa Ruhanza. N'uyu munsi niyo naje serukira kugira ngo tunoganze ibikorwa vya koperative Kobani mu ntara ya Gitega na cyane mu iterambere ry'ugwaruka. Ego umusangwa butaka asanzwe arongoye ishirahamwe koperative Kobani. Ego usubire widondora bariko baradukurikirana akazina, hari abashobora kuba barakwibagiye. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Kamana Epipode, nkaba mpagarariye koperative Kobani. Ni koperative y'abadandazi byahinguwe n'amaboko be n'ibindi, ikaba yatanguye mu 2016 mu ntara ya Gitega muri komine ya Giheta ku mutumba wa Ruhanza. Koperative Kobani mu majambo makenya, mwaratubwiye ivyikora, mukora iki? Ucagagura, ugerageje gucagagura. Koperative Kobani dukora ibintu byinshi, ariko reka mvuge bike mu byo turiko turakora uyu munsi. Turakora ibyo kujisha amasakame, amatapi, amakrame. Turakora ibyo kushona, cyane umugambi uhambaye cyane kugwaruka uyu munsi, ariko twifuza kuvuga ko umugambi ujanye n'uburimyi, ubworozi, kurima umuti Artemis uzodufasha cyane ku bene gihugu kugira ngo bafashe gupfupfaza cyane malaria, n'ibindi ntaho kuri Rwanda dondagura. Ariko ugeze ku rubuga rwaho dukorera ucubona yuko dufise ibikorwa bitari bike, aho tugomba gushiramo n'ivyo abantu bashobora gufungura, cyane baciye gaho hano kuryo barabara, cyane ari barabara rihita, aho umene gihugu ashobora kwicara akaronka ico ashobora kuhafungura. Ego twibutse abariko baradukurikirana uno munsi muri kino kiganiro tuza kurabira hamwe ibikorwa bibiri ino shirahamwe ino koperative Kobani iriko irakora. Nabyo nibikorwa bijanye no kubarira, bimwe benshi bita kubarira impuzu z'imidera, amasakoshi. Ego ndetse no n'ikisata ca informatique kugwaruka. Mbega n'ugwaruka rw'abasangwa butaka canke harimo n'urundi gwaruka? Uyu munsi nitiko dukorera kugwaruka rw'abasangwa butaka, tiko dukora kugwaruka rwo rwo rwose rufise umuhamagaro wo kwiteza imbere, kuko tuvuze dukoreye kubasangwa butaka menga twaba tiko turakumira abandi. Umugambi wacu rero uruguruye, wakira ugwaruka rwo rwose, uwo wese afise ico ashobora kubona ko yo kwitezamo imbere, dushobora gukorana muri iyo migambi tufise imiryango iruguruye. Ego tuduge rero kwijambo. Mbega muri koperative Kobani mushoni biki, umugambi waje gute, mwatanguye ryari, mufashwe mu maboko, mufashwe mu mugongo nande? Murakoze cyane. Twagira dushimire cyane ambasade ya Allemagne yashoboye kuturosa amamashini meza cyane, amamashini ashobora gufasha ugwaruka utari ruke ruri muri komine ya Giheta, ndetse n'abari mu micungararo yaho, kuko impande yaho hariho abo twashoboye kwigisha bashika 40 muri uyo mugambi nyene twafashijwemo na ambasade ya Allemagne. Aho baduhaye ibikoresho bishobora gufasha ugwaruka, amamashini, ibitambara, intebe zo kwicarako, ububati bwo kubika mu byo dukora. Ni umugambi tubona neza uzofasha ugwaruka rutari ruke, kuko nk'ubwo gwaruka nyene twashoboye kwigisha uyu munsi hari abo twashoboye kurangizanya ibikorwa, hari abo tumaze guhana akazi. Impande y'iki gikorwa nyene ndiko ndakubwira c'ubufasha bwa ambasade ya Allemagne y'Abadag, twarashoboye kwigisha abo bajene, aho uyu munsi dufise ikindi kibanza twuguruye mu ntara ya Gitega neza na neza mu Kiswahili kujya gatatu, aho abo twashoboye kubona bafise ubumenyi kurusha abandi, twatanguye kubaha akazi kugira ngo bakora ibikorwa, twongere tunabahe n'agashahara gashobora kubashahiriza mu miryango. Ego mbega bashoniki
uyu munsi turiko turagomba gushona za uniforme, impuzu z'abakenyezi, turagomba kubigisha n'ibyo gushona amashakoshi akozwe mu bitenge ndetse n'iyindi mideli dushobora kubona ishobora gufasha abenegihugu byoroshe. Iyindi mideli nk'iki n'iki barashona amasakoshi, mbega ibi bintu byanyu umuntu abikeneye hari haho yobisanga yobigurira? Wumvise ko twatanguye kwigisha ugwaruka, ugwaruka twigishije nibwo turiko turagomba twongere tugwize ibikorwa, twongere duproduise vyinshi, niho wumvise turiko turagomba kwagura dushira Igitega ikibanza dushobora gukoreramo n'ugwaruka rwongere runka akazi. Ego bisigura neza yuko uno munsi atavyo muraronka mudandaza. Muri ivyo bitambura baduhaye twarashoboye gushona ama uniforme yaramaze kuja ku masoko, yaraguzwe none yandi akihari. Rero sinovuga ngo ntabihari, ahubwo turagomba gukora byinshi bishobora gukwira abazoza batugana. Hanyuma turiko tugomba kandi no kwakira equipe igira kabiri tuzokwigisha, kuko abambere urumva twaje kubigisha, abo bandi bazoza kwiga n'ubundi mugwi tugomba guhamagara kugira ngo biyandikishe, hanyuma tubigishe ibyo gushona. Kandi turamaze no gutangura ko twaramaze kuronka umwigisha, tugomba rero gutangura guhamagara abashobora kuza kwiyandikisha, rero tubabwire na critères zingene bazoshobora kwiyandikisha. No kuvuga abiyandikisha n'abashaka ko mubigisha ubu buhinga bwo gushona ibintu bitandukanye. Umugambi umaze igihe kingana gututanga? Uyu mugambi ubuje twaburose mu 2023 niho twarose ubwo buryo, hanyuma dutangura kwigisha ugwaruka ko twe twose uburyo bwo kubigisha. Ego be mwigisha nkuko babivuze ku yindi migambi nibi byo gushona ugwaruka rwose ruhamagawe kwiga iyi myuga? N'ugwaruka rwose ruhamagawe kwiga iyo myuga, ariko kugira ngo dukore natwe turi mu iterambere, iyo projet twe twahawe na ambassade y'Abadage, twabigisha ku buntu abo 40, twabigisha ku buntu kuko byari biri muri projet mu masezerano twe dufitaniye. Mugabo uyu munsi abazoza kwiga tuzobarihisha udufaranga duke dushobora gusahiriza mu bikorwa, kugura ibitambara, ushobora gusahiriza umwigisha, natwe dushobore gufasha aho bananiriwe. Ego abasangwa butaka, ugwaruka rw'abasangwa butaka rusanzwe ari ugwaruka uno munsi bavuga yuko imiryango yabo y'abasangwa butaka bafise amikoro make, mbega bobo nimwatangura gutangisha uburyo amafaranga bizoborohera gushobora gukurikirana izo nyigisho? Ntubona yuko uzohava usanga ari imiryango y'abifise iriko irakurikirana izo nyigisho mwibagira abasangwa butaka aribo musanzwe muhagarari? Murakoze cyane kuri kibazo. Eco ni kibazo twamaze gutorera inyishu muri Cooperative Kobani. Ni kuvuga umwe wese azokwifuza kwiga umwuga mu basangwa butaka ntari muri critères zo bazori, kuko turafise uburyo bwavyo, turafise ingene tuzobiharura. Rero ntitwobabwira ngo baze kuriha kandi aribo turiko turagomba kugira ngo dusununure, ariko turabona yuko ubuzoza wese aziye kwiga twige tuzomufata nkuko abafata mu mashuri atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, aho umwana w'umutwe uyu munsi adashobora kuriha amafaranga ku iteko riheruka gusohoka ry'umushikiranganje w'indero, natwige tuzoza kuba intambamyi mu gihe n'ahandi bariko baraborohereza kwiga amashuri no mu myuga. Rero tuzoza kubagora ngo baze kuriha amafaranga. Ego mbega hari uwundi mugambi muriko murigisha abana ibijanye na informatique, za mashini nyabwonko uno munsi bigeze he, bimeze gute? Naco kiri mu bintu byakuzanye kudushikiriza ngaho? Murakoze cyane ko iki kijanye n'ubuhinga bwa none, ni ikintu tumaze igihe twiyumvira turavye abana bari hafi yaho dusanzwe dukorera. Iyo hageze muri ca gihe ca pratique aho usanga bibagora cyane, twaragerageje kurondeza hirya no hino bashobora kudufasha, ntibirakunda. Muga tubandanya tudodora aho twifuza abana bari mu ako karere ko baronka ubumenyi bukwiye mu bijanye n'ubuhinga bwa none, narijya ari bwo buhinga uyu munsi abantu benshi bari kubahurumbira kandi bufasha gushika kure mu iterambere ry'igihugu. Rero tugerageje kuraba abo bana mu gihe tworonka uburyo, turafise ibibanza byo gukoreramo icyo gikorwa, turafise amasara akwiye, twifuza yuko muri ca gihe cyo kuja ku mamashini nabo bakagomba kuraba yuko bashaka kubishobora kwimenyereza gukoresha imashini nyabwonko, ahubwo boca baza muri cya kibanza cacu
bakaba bafise uburenganzira bwo kwigira kw'izo mashini, n'abasubiye n'abatashe bagomba kugaruka bakaba bafise ingene rutonde rutonze kugira ngo turonke abanyeshure, turonke abana baheza amashuri bafise ubumenyi bukwiye mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Aha rero urumva birasaba abadushigikira kugira ngo uyo mugambi ugende neza. Narirya umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kenshi nabonye ari byo bariko barakorera ku uyu munsi, natwe turifuza yuko muri rwa runani, muri rya terambere ry'abenegihugu bose, natwe bashigikire muri iyo migambi yacu kugira ngo urwaruka rwegereye muri iyo micungararo rugira amahirwe ku buhinga bwa none, bizotume mbere turonka urwaruka rushobora guserukira igihugu cacu bagiye mu bindi bihugu nabo bakavuga ati twarize ubuhinga kandi ntabwo badufise ku bijanye n'ubuhinga bwa none. Ego twibutse abariko baradukurikirana bari ku mpande zine z'isi, iki ni ikiganiro urwaruka mu iterambere, ni ikiganiro cama giha akaryo urwaruka rwose rufise imigambi y'iterambere ruriko rurakora muri kino gihugu cacu. Turahamagariye rero n'urundi rwaruka rugoba rufise imigambi y'iterambere nka Kobani kuza rugashikiriza ivyiyumviro vyabo, imigambi yabo bariko barakora y'iterambere. JCTV iri ngaha ku bwanyu, iri ngaha ku bwa bene gihugu bose bari mu bikorwa vy'iterambere. Ego nyakubahwa Epipode muri koperative Kobani, mbega wo kwibutsa ibibanza nyamukuru aba bakeneye bo basanga? Murakoze cyane. Ikibanza dufise uyu munsi turiko turakoreramo cyane ni mu Giheta, muri komine Gitega, muri komine Giheta, province ya Gitega, ku mutumba wa Ruhanza. Ni kwibarabara ntihagoye, uhageze wese hepfo ya DCE Giheta acabona aho koperative Kobani ifise ibikorwa by'icicaro. No kuvuga umuntu urwaruka rwose rwumva goza guhurumbira iyo migambi y'iterambere muri ko murabigisha ibyo gushona bya informatique, rutegezwa kubasanga aho mukorera. Ego aho mico kibanza mvuze no kuri umwanya wose hama ahuguye, uwo wese azogomba kugira icabaza, turafise abama bahari. Mbega uravye ugerageje kuburaba umugambi umaze umwanya muto utanguye, yaba umugambi wo gushona canke wa informatique, numva umengo nturatangura neza, mbe ubona abene gihugu aho muherereye babahurumbira nka Giheta, urwaruka rwo muri Giheta ndetse n'urwaruka rwo muri Gitega kuko niko rusa n'ururi hafi ya? Urwaruka uyu munsi ruragomba nabwo gutera imbere. Nagira mvuge ku bijanye n'umugambi w'iyi projet yacu twari twashigikiwe n'Ubudagi. Hari hashoboye kwitabira kwiyandikisha abana bashika 300, mugabo twashakamo abashika 40. Byatworohereye kugira ngo dutore abifuza kwiga uyo mwuga. Byaduhaye kubona ko twobandanya icyo gikorwa. Gutora mu rwaruka 300 ugatoramo abashika 40 ko aribo bari muri mugambi. Twashe tubona yuko uwo mugambi twobandanya twakira n'abandi, ariko tugashiraho uburyo bukeyi bushobora kudusahiriza, kuko urumva gufata urwaruka 40 ukagwigisha amezi 5, urumva ko ari uburyo watari buke, uhemba umwigisha, ugura ibitambara n'ibindi inyuzi n'ibindi, imashini zifuye zikoresha. Birasaba ko habaho agatererano k'abavyeyi babo bana kugira ngo nabo baronke ubumenyi bukwiye. Ego mbega ntaco musaba ambasade y'Ubudagi ko mwumva mwari mwateguye umugambi ku bana bagera 40, mugabo mukaba mwarakiye abana barenga 300, mbega amajana 260 mwaciye mu bakozi iki? Abo twarashoboye kuba turabangiriye, nibaza yuko bazoboneka muri iki gihe muri izi nyigisho tugomba kugira, kandi tugashimira ambasade y'Ubudagi kubona yarashoboye kwishikira ku kivi, bakabona ko ibikoresho baduhaye tutagiye kubidandaza kumwe abandi bakoze kubivuga, bakabona yuko biriko bifasha urwaruka. Turabashimiye cyane, na cyane bafise ubwitange budasanzwe, kuko ndavye ingene bashoboye gukurikirana gushika ku rubuga batangiye ibintu hamwe. Abagira neza bose bobikora nk'uko babikora, nta kabuza uburyo butangwa butokora ico butegezwe gukora. Ico tubasaba rero n'ubundi nk'uko babikoze bandanya bakadushigikira mu migambi dufise kugira ngo rwagwaruka ruronke ubumenyi bukwiye,
kandi rushobore gusahiriza mu iterambere ry'igihugu. Ego ikiganiro cacu ugwaruka mu iterambere uno munsi gisa n'ikiri ku musozo. Ego Epipode urongoye koperative Kobani nakajambo akahe kugwaruka wifuza kwiga imyuga muri ko murakora, kuba jejwe intwaro, kubashobora kubafata mu mugongo, n'amajambo atatu ayahe uhamagariye iyo migwi itatu nakubwira. Icambere nimanza gushimira ugwaruka bwo mu Giheta kuko n'ugwaruka rufise ishaka, tugerageje kuraba ingene bitabiriye igikorwa twariko turategura. Ikigira kabiri uko gwaruka nyene nuko bwo kumva ko umugore wo wose ufise akamaro. Mu gihe ukurikiranye neza ushobora kukubeshaho, ushobora kukubeshaho mu muryango, ushobora kukubeshaho mu gihe uri hafi y'umuryango, twese nivyo bitubeshejeho. Nkabahamagara rero gukunda imyuga mito mito na minini minini, ndetse bakumva ko nimba yarahejeje amashure akeneye no kwiga iyo myuga mitoyi, mu gihe atararonka ako kazi n'igihe azoba gafise bishobora kumusahiriza muri wa mwanya ari ku kazi canke yatashe, bishobora kumubera ikindi gishobora kumezeza amafaranga. Ikigira kabiri noshimira cane abajejwe intwaro bo muri iyo komine, kuko iyo twateguye igikorwa kenshi barahaca bakaraba mbega biriko birakorwa gute, mbega ugwaruka bavyitabira. Nabo nyene baradufasha kugira ngo n'ubwo gwaruka ruboneke, ko iyo tuhaciye turababwira twifuza ugwaruka rumeze uko, mwodufasha kubivuga mu manama mugira kugira imitumba yose bimenye. Biri mu vyatumye haboneka ugwaruka rwishyuza kwiyandikisha. Kubijanye n'abafasha nabo ico twobasaba bwa mbere nuko boshigikira muri iyo migambi yacu dufise, na cane cane kugira ngo ugwaruka rushobore kuronka amahirwe ari rwinshi kugira ngo gwige iyo myuga. Bongere kandi badushigikire kugira ngo barushigikire mu gihe bahejeje kwiga iyo myuga, baronke ibikoresho vy'ibanze bishobora gutuma batangura uwo mugambi wabo, ntibabone yuko bize ibintu batazoshobora kubandanya. Uburyo buke bwo gushigikira muri iyo migambi aho oye biratuma ubwo gwaruka bumva neza ko muri mu mugambi uteguwe neza. Hama kukijanye n'izo bya informatique, uyu munsi sinovuga ngo turatangura, ahubwo turiko turarondera abo dushigikira kugira ngo uyo mugambi utangure, dushobore kwakira gwaruka bwegereye aho hantu gwiga mugabo udashobora kugira amahirwe yo kuronka imashini bashobora gukorera ko byoroshe. Aho usanga bafise imashini zike nk'imwe canke zibiri, izo nazo ntishobora gukwira ugwaruka ruriko kwiga muri ico gisata. Twifuza yuko hoboneka abadushigikira, haba muri leta, haba mu mashirahamwe atandukanye akoranga ku gataka k'u Burundi, bahageze bobona yuko ivyo tuvuga atari amajambo gusa, dufise ikibanza cyo kwakiriramo ubwo gwaruka, ndetse ubwo gwaruka bakaronka ubumenyi bukwiye. Ego tugitangura imbere yuko turangiza, wavuze umugambi wo kurwanya malaria mufise muri koperative Kobani, mbega vyo bavyifashe gute mu majambo make? Uyu munsi turafise umugambi wo kugwiza Artemisia alpha. Ni umugambi tukindiriye yuko leta y'u Burundi ishobora kutwemerera yuko ushobora gupfufaza malaria. Urafasha cyane uyu muti, abamaze kuwubona, abamaze kuwufata baramaze kubona ko ari umugambi hamwe vyoshika nk'uko mu bindi bihugu bariko bakoresha uyu muti. Natwe uyu muti turiko turawugwiza kugira ngo ejo dushobore gufasha mu bijanye n'amagara y'abantu. Ego mwaratanguye kuwugwiza, uwoza kuraba amatuta yo yabo? Uyu munsi twaratanguye amatuta, turiko turarima aho tuzobikorera, hari niyo tumaze guteragira aho nyene muri ico kibanza, kugira ngo ntituvuga amajambo ivyo turiko turakora. Turafise n'umuti tumaze kwegeranya atari muke, dushobora guha abene igihugu tukababwira ingene bashaka gufata, kandi n'umuti na jewe nkoresha ndawunywa nk'icayi kandi ukankiza cane. Akajambo kanyuma urangiriza? Akajambo kanyuma turifuza ko abashigikira bose mu migambi y'iterambere bo kwishikira ku kibanza bakabona ivyo tuvuga, hanyuma bakashigikira, kuko ibi turiko turavuga si ibintu biri mu kirere. Turafise ikibanza dukoreramo, uciye mu bajejwe intwaro ukabaza koperative Kobani barakubwira ikibanza irimo n'ivyo kirakora. Nukuri na cane cane turasabanye n'icyohera mukuru w'igihugu nkuko yamashigikira urundi gwaruka umutambukanyi wiwe, nkuko yamashigikira imigambi y'iterambere, ko bohashika nabo nyene bakabona ivyo turiko turavuga ko
hamwe bodushigikira nukuri nta kibuza ko twobandanye duteza imbere intara zacu amakomine yacu n'igihugu cyacu muri rusange ndetse n'amakungu akatuvuga ingena tuzi na cyane cyane abariko badufasha muri iyo migambi ambasade y'Ubudagi ambasade ya Union Européenne n'abandi zaje imbere magazine n'iyandi mashirahamwe menshi amaze gushika mu kibanza dusanzwe dukoreramo. Ego twizere ko na JC TV mu minsi iza tuzoshika aho mukorera ushobora dushobore kwereka bene igihugu byo muri ko murakora. Nimwahagera muzobona yuko koperative Kobani itari mu majambo gusa kuri kukivi. Ego dusubire dushimire abariko baradukurikirana muri ku mpande zine z'isi. Ikiganiro ugwaruka mu iterambere cy'uno munsi kirangiriye hano, dusubira duhamagarira ugwaruka ruriko rurakora imigambi y'iterambere ko kino kiganiro kibakanya ko kuganira ivyo muri ko murakora. Murahawe ikaze rero mu biganiro bikurikira. Murakoze.